will sing for the rest of my life. Turamukije mwese muri ko muri televiziyo Gitaje tubaha kaze muri kino kiganiro cuno munsi aho nizera ko ari kiganiro kiyaruga ngo gufasha umuntu wese ka televiziyo Gitaje kandi kiza kuzana impinduka mu buzima bwanyu tuzakuvana ku bijanye n'uburongozi ndazi ko maze gukurikirana ikiganiro ku bijanye n'uburongozi turi kumwe n'umutumire hari no munsi ariko n'umunsi tuza kubandanya kandi twagura ku bijanye n'uburongozi ko ni ikintu cagutse cyane gose rero imbere yuko twinjira ido nido mu kiganiro cuno munsi nashaka ntangwe ndamuhakanya yidondeye ko dukurikirana. Murakoze cyane kumpa kano kajyo nitwa Niyonizigiye sanzwe ndumwigisha mu bijanye n'uburongozi ndatanga n'inyigisho zisigura Bibiliya kuko ndumupastori hanyuma nkaba nezerewe no kubana namwe muri kino kiganiro nizera ko kiza kugirira ikimazi abariko baradukurikirana nanje ndanabaha kaze muri amajambo tugira tuganire. Murakoze cyane ko namwashe kuza muri kino kiganiro cuno munsi aho benshi bako arafashwa na bintu bijanye n'uburongozi no mutashaka tuvuga namwe kubijanye mbega abantu bose barashobora kuba barongozi kuko ni kibazo abantu bibaza umuntu wese tugiti ciwa habari ari mu kibanza c'uburongozi canke ariko arakora iki canke kiyanye akibaza ikibazo ati mbega burya abantu bose bashobora kuba barongozi ndiza ko migano cuno munsi muza gutanga umuco kubijanye niyo teme no munsi mugaye mbere ko twinjira kuri iyo teme no munsi nashaka ndabaza ikibazo mbega bujyanye mu shobora gutaha insigo zitandukanye abantu batanga kubijanye n'uburongozi mbega mu shobora kuduha insigo ishe c'umurongozi. Murakoze kandi bibaye vyiza guhera ku nsiguro y'uburongozi kuko niho bica binafasha kwishura ico kibazo cyo kumenya nimba abantu bose bashobora kuba barongozi canke nimba ari vyagenewe abantu bamwe gusa. Uravye abahinga batandukanye ukuntu basigura uburongozi ukuramwe ibintu bibiri nyamukuru. Icambere uburongozi nububasha umuntu afise ashobora gukoresha kugira ngo atume abantu bakora ibikorwa kanaka. Nico bita influence. Iyo umuntu ashoboye gutuma abantu bakora igikorwa kanaka kubw'intumbero kanaka abagaragaje uburongozi kuri abo bantu aba ari umurongozi wabo. Iyi nsiguro ya mbere rero ntisaba ikibanza c'uburongozi. Umunyeshure mw'ishure arashobora kubwira abo bigana ati mbega nyene kumwa kugira uhere ni kubera iki tutogira umunsi wo kusezerana tukanywa gafanta tugasezerana neza hanyuma ico cimviro bakacakira gaca kabiri ugasanga barashizeho umugwi ugiye kubitegura neza bagatanga amafaranga ca cimviro ca wa munyeshure yatanga kikava mu rubanza ariko atari umurongozi wabo atari delege w'iryo shuri. Ico kintu abakoze n'uburongozi. Hanyuma insiguro ya kabiri kuba umurongozi nukuba mu kibanza gituma ufata ingingo izo ngingo zikavamwe ibikorwa maze ivyo bikorwa bigatuma abantu bashika ku ntumbero kanaka bafise. Aha rero ntikiri influence gusa bica bijana n'izina witwa bivanye n'ikibanza urimwo n'ububasha ufise bivanye n'amategeko agenga ico kintu urimwo hamwe washaka no turusho bijana ni hajya rero tuvuga ngo uburongozi bufatiye ku kibanza c'uburongozi. Uburongozi rero mvuze muri make bushobora gusigurwa kubiri. Hariho uburongozi buri mu muntu ko yari umuntu w'umwizigirwa afite ivyumviro birashe ashobora gutanga iciyumviro abantu bakagikorerako kandi atari umurongozi wabo mu buryo bw'ikibanza. Hakaba n'ubu burongozi umuntu aronka kubera ikibanza arimwo gica kimuha ububasha bwo gufata ingingo izo ngingo zikavamwe ibikorwa. Ubwo nabwo n'uburongozi. Yego ndize ko kwazikira muri kano kanya bashoye gutahura mu buryo bwagutse ibijanye n'uburongozi nka definition mbega hari umuntu araba televiziyo taje muri kano kanya ariko aribaza nk'umwana mutoyi umu-adolescent cyangwa umuntu akuze ashobora kwibaza ikibazo ati none ni bande bashobora kuba barongozi. Mu kwishura iki kibazo ndagaruka kuri ya nsiguro mpejeje gutanga. Mu vy'ukuri bwa burongozi budafatiye ku kibanza abantu bose barabushoboye bose nta muntu numwe muzima afise ubwenge butembera neza adashobora kugira influence ku wundi muntu. Kandi bashaka turavye no mu buzima bwacu bwa misi yose naho wowe uri umwana muto uza gusanga hari hicimviro umaze gutanga kikavamo igikorwa kumbura ukakibwira umuntu umwe canke abantu babiri canke batatu. Ushobora kubwira umugenzi uti ndabona dukwiye kuja kuramutsa wa mugenzi wacu ari hariya ntiduherukanye. Ico cimviro kikavamo umugambi wo kujayo kandi mukajayo. Ubwo n'uburongozi. Umuntu wese ashobora kwiyumvira ikintu gikenewe akagisangira n'ubundi muntu akamwemeza ko gikwiye ko bagikora
bagaheza bakagikora abagaragaje uburongozi. Iyo mfatiye ngaho ndiko ndigisha nkunda kubwira abanyeshuri nti nimba umaze kubaka urugo rwawe ntushobora kumbwira ngo nturi umurongozi kuko kugira ngo urugo rwubake watanguranye umugambi mu mutwe ubuganirira umukobwa kanaka arakubaza ibibazo uramusigurira kugeza aho uwo mugambi mu busangira muja mu miryango yanyu murabasigurira barabaza ibibazo murabibemeza maze biza kurangira mwubatse urugo ubwo n'uburongozi twese twavutse kuko hariho umugabo umusore yazaniye umugambi umukobwa maze bivamwe urugo tubona kuvuga kuri urwo ruhande rero twese uko tungana turashobora kuba abarongozi gusa ubushobozi dufise bwo kuba abarongozi ntibungana lo potentiel yacu ntingana kandi biranavana n'ingene twubaka iyo potentiel ingene twidevelopa ingene twiyubaka uza gusanga bamwe bashoboye kuba abarongozi hafi ku bantu bake cyane abandi ugasanga bashobora no kuinfluence igihugu cyose reka nze kuri ya siguro ifatiye ku kibanza cy'uburongozi ibibanza by'uburongozi birafise ibintu bisaba kugira ngo umuntu abibemwo si twese dushobora kuba abarongozi b'amashira hamwe y'ubudandaji si twese dushoboye kuba abaperezida b'igihugu si twese dushoboye kuba abaministre hariho ibintu ikibanza cyose gisaba urabona niyo bagenya umuntu canke iyo bahaye umuntu bamudugije ikibanza mu buryo bw'icubahiro n'ivyo ajejwe ama responsabilité hama hari ikintu bita cahier de charge uyu muntu ajejwe iki muga imbere yo gushiraho cahier de charge ubanza gushiraho umwidondoro w'uwo muntu akwiye kuja muri ico kibanza profile y'uwo muntu iyo rero haje ngo ama profile s'abantu bose bafise iyo profile bikenewe ibibanza rero birafise ukuntu bidukuramo ababishoboye n'abatabishoboye muri ico gihe si bose bashoboye kuba mu bibanza vyose yego none ni gute umuntu yoshobora kumenya ko ari umurongozi muri kano kanya hari ibintu kanaka yoshobora gukorera yoshobora kuba bigaragaza mu buryo buboneka ko uyu muntu herema ndashobora kuba umurongozi uburongozi dusubiye kuri bwa burongozi nasigura mpereye ko bwa bundi bufatiye kuri influence umuntu aba afise umuntu wese afise ubwonko ushobora kwiyumvira ikintu kitahari mugabo gikenewe kitahari gikenewe ego uwo arafise ubushobozi bwo umurongozi kuko kijya twita vision byo ndacita imbona kazoza gitangurira mu vyiyumviro pouvoir d'imagination kwiyumvira ibintu bitahari mugabo uravye ivyo mubayemwo ubona vyari bikenewe ariko biravye ukabibura nico gituma navuze ngo umuntu wese afise ubwenge butembera neza arashobora kuba umurongozi urashobora kubona uti aba bantu naho bari muri ibi hari ibindi bintu bishoboka mugabo badafise uyu munsi ni gute bo bishikako uwo ni wo mushinge wo hasi gose umuzi wa mbere w'uburongozi igice kicuririra ngaho nuko umuntu ashobora gutanga iciyumviro mu majambo yumvikana kuko biri mu bwenge bwawe gusa abantu ntibazobimenya kugira ngo abantu bavyumve ari navyo bivamwo guhitamo kubishigikira nuko bivuga la communication ubu buhinga ubu bushobozi bwo guhanahana amakuru bujamwo no kwishura ibibazo ugasigura kuba afise amakenga kugeza bumvise ivyo bintu ari vyo nabwo burakenewe cyane ni ikintu umuntu aba akwiye kubaka kugira ngo uburongozi bwiwe bugire inguvu ica gatatu ni imico iranga uwo muntu urashobora kwiyumvira ibintu vyiza ukagira vision nziza ukaza ukayisigurira abantu ariko iyo uri umubeshi iyo uri umuntu w'amanyanga ntibemera kuri kuvuga ukuri naho wo bisigura ugasubira ukishura ibibazo vyose baguma bavuga bati uko biri kose ujya muntu hari ikintu aduhishije sinzi ikintu yubuye ashaka duhende tumuje inyuma mugabo ejo uko biri ko tusanga twakurikiye ubwije rero iyo umuntu adafise ubwizigirwa ivyo bironona cyane biramugabanya ingufu z'uburongozi nico gituma umuntu ashaka kuba umurongozi akwiye gukomeza ubu bushobozi bwo kwiyumvira ibintu bishoboka ariko bitahari kandi vyiza abantu bakeneye agakomeza ubushobozi bwo gutanga ivyiyumviro neza cyo niti hanahana makuru la communication akongera kandi akiyubakamo imico ituma abantu bamwizigira niho ijambo avuze rigira uburemerezi muri bo maze rikabasunikira gushigikira ivyo bintu ababwiye ibisigaye biba ari ibintu vy'ubuhinga amateknike ivyo umuntu aravyiga hari ikintu muvuze ngo iyo umuntu atagira ubwizigirwa igihe umuntu bikeye akora ikintu ashobora kuba yisigarije muri we atashe kuvuga abamukuru gasanga bakurikiye ubwije mbega uwo muntu nk'uwo yashobora kureka dukurana muri kano kanya bati nivyo ndashobora kuba
uwo muntu afite aya makosa yaraguyemo canke harimo no munsi mwakavuga ati mbega birashobora ko ivyo nshobora kubivamo hama nkagaruka kandi nkaba muri kibanza ciza cyo ko umurongozi mwiza birashoboka ko umuntu ashobora kuba ahantu yego ubwizigirwa ni ikintu coroshe cyane kononekara kiri fragile cyane iyo wabanye n'abantu ukabahemukira baca bafuta kandi hari abantu bazorinda bava kuri ino si badasubiye kukwemera bivanye n'uburemerezi bw'igikomere wabateye rero iyo umuntu yatakaje ubwizigirwa si ibintu vyoroshe kubugarukana ariko birashoboka bishoboka gute ikintu ca mbere umuntu aba akwiye gukora ni ukwirinda kwishigikira mu makosa canke kurondera abata kwibirake le blâme nimba vyakuvuyeko abo bantu vyakozeko basaba imbabazi ubanza ubereke uwo mutima wo kwicuza ico wakoze kuko iyo umweretse uwo mutima wo kwicuza naho aba yababaye ntibimera co kimwe n'iyo ugagaje iyo ugagaje biba bibi kurusha muri we ariko umweretse ko watahuye ko wagize nabi kandi ko umusavye imbabazi biragabanya uburemezi bw'igikomere gutyo bigacira inzira gusubira ku kwizigira ariko ico ni kimwe ni nk'intango igikurikira garagaza rero ubwizigirwa ntiwitege ko abantu bihuta gusubira ku kwizigira bahumure uburenganzira bwo kuhugira kwa makenga wewe wubake ubuzima bushasha bwubakiye ku bwizigirwa buhoro buhoro ubwo bwizigirwa uri kuragaragaza buzotinda burusha inguvu bya bikomere washyira mu bantu bamwe batangure kuvuga bati kumbure by'ukuri yarahindutse reka tumuha yandi mahirwe turabe hanyuma hariho nabandi baba batabizi ivyo biba vyaragushikiye muri kahise abo bobo bakubonye mu bwo bwizigirwa bafatira kuri ubwo nyene kuko nta bindi bazi ariko bizogufata igihe kirekire kugira ngo ushobore gusubira kuba ku bwizigirwa bukwiye ivyo navyo ni ukuvyemera kuko ni inkurikizi z'ubuhemu bugiye wahemutse ntukwiye kwibaza ko bizoca bifudika bukeye utegeza kwemera ukamara imyaka uri kurubaka bwa bwizigirwa watakaje nuko bimeze donc birashoboka ko umuntu abivamwo ariko birasaba ko agira icakoze sukubisengera gusa sukuvyifuza gusa urasaba imbabazi hanyuma ukerekana vy'ukuri ko wahindutse ego murakoze cyane ndizera ko muri kino kiganiro hari abantu ko barafashwa mu mpande zose ari abantu ushobora gusanga barabarongozi ugasanga harabaye amakosa muri urwo rugendo n'abandi bashobora kumva ati ubu nanje nashobora kuba umurongozi kubera iki niki inye mbega hoho bahari intambamizi kunda kuhaba mu burongozi hama hari intambami cyane intambami reka mvuge cyane kuri izi ntambami ziba mu muntu atarashika mu bibanza by'uburongozi ataraba ubujejwe ibintu kanaka izi ngorane zo kutiyemera nayo ya mbere abantu benshi baragwana n'ingorane yo kutiyemera ugasanga n'ivyo ashoboye n'ivyo yumva n'ivyazi iyo abantu bamubwiye ko abikora neza aguma yumva umenga bariko baramuhema uko biri kose abantu ntibavuga ukuri bariko bararenza urugero kubera kutiyemera kwiwe umurongozi mwiza abanza kwiyubakamwo kwiyemera no kuvuga kwiyakira mu nkomezi mu nguvu ziwe no mu ntege nke ziwe mvuze kwiyemera ntimwumvemwo ubwibone kuko ubwibone ni ikintu kibi cyane mu burongozi umurongozi yiyemera n'umuntu avuga ngo ibi bintu by'ukuri ndazi ko Imana yampaye kubishobora si umuntu asuzugura ivyo ashoboye kuko iyo usuzuguye ivyo ushoboye bizotuma uko kutiyemera kwawe gutuma n'abantu batakwemera kuko bica bikugaragaramwo iyo umuntu afise ukutiyemera arabiha n'abamukikije barabona ko vy'ukuri atiyemera rero umuntu yobanza agahera ngaho agahangana n'iyo ntambami akiyubakamwo umutima wo kwiyemera kuko niwo mushinge w'ibica bikurikira ikindi ca kabiri nuko tubayeho mu mico ifise ukuntu ibona abarongozi iratandukanya abarongozi n'abatari abarongozi ikabitandukanya cyane ku buryo hari abantu bumva badashobora kuba abarongozi cyane dufatiye ku myaka kenshi abakiri bato bafatwa nk'abantu atajambo bafise atacimviro gifatika boronka aho haziye amashure iyo umuntu afise amashure make afatwa nk'umuntu atacimvira afise canke ataco yofasha mu nyuma haje vy'amafaranga umenga umuntu afise amafaranga menshi niwe umuntu ashoboye ariko burya abafise ivyo ashoboye hakaba n'ibindi adashoboye iyi mico yacu rero nayo irabera intambamyi abantu bamwe abantu badafise vya bindi bishigwa imbere mu burongozi nico gituma umuntu yifuza kubaka umutima w'uburongozi akwiye no kubaka ubushobozi bwo guhangana n'izi ntambamyi bica bigaruka kuri hahandi kwiyemera ntibikenewe ko abantu bose babanza kukwemera kugira ngo wiyemere ahubwo abantu bose bazokwemera
kuko babonye wiyemera. Iyo babonye ko ukutakwemera kwabo ataco guhindura kuri wewe, baca basanga atakundi babo bigenza atari kukwemera nyene. Mugabo urindiriye ko babanza kukwemera, ntidukwiye gusaba uruhusha kugira ngo tuba abarongozi, tugaragaza uburongozi. Iyo urindiriye guhabwa izo mpusha, kubanza kwemerwa n'abantu, uca usanga ubushobozi bwawe uri kurabwica, ubushobozi bwo kuba umurongozi uca ubwetufa, kuko ubu bushize mu bintu y'abandi bantu, kandi ari wewe wabuhawe. Busohore ubugaragaze, gutyo b'abantu batakwemera ubakosore, ubakosoresha ibikorwa, ntubakosoresha amajambo. Ukoze gutyo rero uzosanga iyo ntambamyi ya context y'ahantu tubaye hatatworohereza uri kurayinesha. Ego. Mbega wavuze ko abantu bose bashobora kuba barongozi. Hari ibintu nyamukuru maze kubona muri runo rugendo rw'uburongozi, abantu bokorera ku nyamukuru kugira ngo bashobore nyene kuba muri no burongozi borohewe. Ikintu ca mbere cyo guherako ni ukwimenya. Burya umurongozi n'umuntu imbere y'ibindi byose. Ntushobora rero kuba umurongozi mwiza utaramenya umuntu uri. Hariho abantu bakora ikosa ryo kugomba kumera nka naka. Iyo Imana igomba kumera nka naka iba yakugize naka. Kuba yakugize wewe bisigura ko hariho ibintu wisangije wewe atawundi muntu afise kuri inosi. Kubanza gutora rero ako kantu Imana yagushizemwo kagutandukanya n'abandi bantu bose. Aho niho umuntu ategerezwa guhera. Umwe mu bahinga b'uburongozi yitwa Dr. Miles Monroe, hari igitabo yanditse asigura ko uburongozi ni ugukorera abantu, servir. Afatiye ku ijambo Yesu yavuze, ushaka kuba mukuru muri mwebwe nabo mukozi w'abandi. Aca avuga ngo gukorera abantu bisigura gutora impano Imana yaguhaye, ukabanza ukayimenya, hanyuma ugaca uyikoresha mu kugirira neza abantu. Servir les gens avec ton don. Urumva ko udashobora guserva abantu utaramenya icubaha. Icubaha naco ni cya kintu Imana yagushizemo. Iyo rero umuntu atoye impano Imana yamushizemo, agaheza akayikoresha mu kugirira neza abantu, mvuze mu kugirira neza abantu, mu bisanzwe buryo uravye impano Imana iduha, uba ari umuti ku ngorane kanaka ahantu turi. Nimba uri umwigisha mwiza, Imana yaguhaye ingabire yo kwigisha, uzosanga aho hantu uri hariho abantu bakeneye kumenya ivyo bintu uzi. Ni ukuvuga ko ubakoreye, ufashe ya ngabire yawe ukayiserva, uca wishura ikibazo abo bantu bafise cyo kurondera ubwo bumenyi. Iyo rero ufashe ingabire wahawe ukayikoresha, ukayikoresha mu kwishura ibibazo abantu bafise, bica bituma abantu baronka ico bari bakeneye. Iyo baronse ico bari bakeneye, biba biriko birakudugiriza influence kuri bo. Ivyo nivyo bishobora no gushika ahantu bagusaba kuja mu kibanza c'uburongozi, kuko babonye ko ico kintu ufise, ico kintu utanga baragikeneye, kandi kugira ngo kibagirire kimazi kurusha nuko ugira ububasha buruta ufise muri uwo mwanya. Mu bisanzwe umurongozi mwiza uko niko ashika mu kibanza c'uburongozi, ntacirukako nico kimukurikira. Afata ingabire yahawe akayigaburira abantu. Abantu bakavuga bati, nimba ushoboye gutanga ibi bintu atabubasha ufise, uwo buguha tworoka vyinshi kurushije. Bagaheza bakareba bamusunikira muri ico kibanza. Iyo bicuritse ugatangura kwiruka ku bibanza by'uburongozi, ubu vyononye. Uca usanga ugiye kwishimira ubwo bubasha uhawe n'ico kibanza. Mugabo umuntu aza gukora neza, yiyubakamwo uwo mutima wo gutanga, uwo mutima wo kugirira neza abantu, uwo mutima wo guserva yangabira Imana yamuhaye. Hanyuma yashitse mu kibanza rero uca usanga aca bikora neza kurusha, agaca ashikira n'abantu benshi kurusha igihe atari muri ico kibanza. Ubwo nibwo burongozi abakirisu duhamagarirwa kwitwararika. Kandi murumva ko umuntu abuhera muri we. Hari akarorero kamwe nshobora gutanga hano. Kumbure kuri babantu bavuga ko badashobora kuba barongozi, bashobora guca bumva ko bishoboka. Kuba umurongozi su kwitwa nyakubahwa. Kuba umurongozi no kugira icumariye abantu bari aho hantu uri. Kandi byo twamenyereye ngaha mu Burundi. Nivyo twamenyereye. Nico gituma hari abantu bazi ko atari abarongozi kubera batitwa abanyakubahwa. Kwitwa nyakubahwa bituruka ku kibanza uburimwo. Ibibanza nibike ntizobijamwo twese. Ariko twese turafise ubushobozi bwo kugira ico tumariye abantu turi kumwe. Dukoresheje ingabire Imana yaduhaye. Iyo umuntu abaye rero umwizigirwa mu gukoresha iyo ngabire uko ashoboye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzoba mwizigirwa kuri bike azokwizigirwa no kuri vyinshi.
si vyiza kwirukira mu biriya vyinshi utabanje kugaragaza ubwizigirwa muri ibi bike kandi umva hari n'isezerano burya ni wakoresha iyo ngabire mu kugirira neza abantu aho ushitsa Imana ikabona ko ingabire yaguhaye itari kwirapfa ubusa Imana yo nyene izokuduza kugira ngo ubumwizigirwa muri vyinshi benshi rero bagomba kuba bizigirwa muri vyinshi batabaye abizigirwa muri bike aho ni hamwe navuga ko ibintu biba bicuramye ucu usanga nico kibanza uri kugikoresha nabi yego murakoze cyane hari kazo ngenda babaze kubijanye n'abavyeyi n'abana bavuze ko bose bashobora kuba barongoza abantu bose nirihe jambo ofise muri kano kanya ushobora kubwira abavyeyi b'abarundi kuko hari abana bafise hari abana bavyaye bakiri batoyi mbega nihe nyifato bogira kugira ushobore gutegura abana babo neza hama aho nyene niki woshubwira abana bageze mu mashuri yisumbuye hama ubwira n'abari muri kaminuza n'abaheje kaminuza mpereye ku bavyeyi abavyeyi sinovuga ngo ni hano mu Burundi gusa ni ibintu bikunda gushikira abavyeyi benshi turakunda gukora ikosa ryo kugomba guha abana bacu iforoma yacu nkoresheje ijambo nisunze ijambo ry'Imana umenga tugomba kubarema mu ishusho yacu biga amashure dushatse bamera uko dushatse ugasanga turiko turabuza umwana kuba we turiko turamwugaranira mu kabwate gahwanye n'ivyo twebwe twita ko ari vyo mugabo burya Imana iremye umuntu iremye umuntu mushasha ntibiremye kopi y'umuvyeyi nico gituma abana baza badasa n'abavyeyi kandi kajya kantu kagutandukanya nawe kajya kantu kuye kugakingira kuko niko kamugize we abavyeyi rero aho kurondera kugaranira abana mu mabwate y'ukuntu bobo bashaka ko uwo mwana mera bakuye ahubwo gucira inzira uwo mwana kugira ngo ikimurimwo ico kintu Imana yamushizemwo gisohoke kigira ico kimariye abantu ivyo rero bisigura iki bisigura ko uraha umwana indero uramwigisha iciza n'ikibi uramwereka ivyo akwiye kwirinda uramuhana iyo akoze ibitari byo kugira ngo abone ko ikintu kitari ciza kirafise inkurikizi ariko ukamuhana utagiye mu ivya bindi byo kurenza urugero gufata abana nabi cyane hanyuma muri uko kumwigisha iciza n'ikibi ukamufasha kwimenya ukamufasha kumenya mbega jewe ni gikimana yashizemo uburyo bumwe umuntu ashobora gukoresha no kubabaza burya uravye ibintu biri hano kuri ahantu tubaye muri kino gihugu muri ino si umva wifuza gukora ikinone ukujura baza umwana ico kibazo niku uburi kuramushira ahantu ategereza kwiyumvira ku bintu hagaciro bazoja barabihindagura uko imyaka ihera barabihindagura biravana n'imyaka agezeko nta kibazo ariko uburi kuramwigisha discipline yo kwitora yo kwimenya buhoro buhoro uzotinda ubone ko yabitoye iyo yabitoye rero uca usunikira muri iyo nzira nyene ntumusunikire mu nzira yawe hari abavyeyi bategeka abana kwiga amashure bo batize none wo kwere kutayize kwere kimushaka kwa abana babigira amashure mwebwe mutize nimba warakunda ekonomi ukabutayize ukavyara umwana adakunda ekonomi si vyiza ko urondera kwa yakwigira ni vyiza kumureka ukamuherekeza ntumureke wenyene kugeza utoye ikintu gihwanye nuko Imana yamuremye uca umuherekeza muri ivyo nyene ku bana bari mu mashure yisumbuye kenshi abana bari muri iyo myaka baba bari muri adolescence baba bari mu myaka yo kurondera kwerekana ko bigenga ko bidegemvya ni gihe gikenewe kuko nico gihe cyo kwikura ku bavyeyi gatoya kugira ngo identite akaranga kiwe ntigume ivanganye ntigagume kavanye n'akaranga ku muvyeyi ni naco gituma ari gihe mbere kinagora abavyeyi babona umenga abana babaye ibigaba ntibumva ntibagize gute ni gihe kitoroshe cane kubera haba hari hako kantu ko gutandukana gato muri ivyo bihe rero niho abana benshi bakorera amakosa ashobora no konona ubuzima bwabo bwo muri kazoza niho abana bononekarira ugasanga batanguye kunywa itabi bagomba kwerekana ko ari abantu bakomeye ugasanga nukuborerwa niho bihereye ico gihe barakwiye gose kumviriza impanuro z'abavyeyi kuko umuvyeyi aba yaraciye aho hantu aba yarabonye abandi bahaciye nkawe bakorera amakosa muri iyo myaka bica bironona ubuzima bwabo bwose iyo rero abavyeyi bahanura abana bari muri iyo myaka bashobora no kubikora bashavuye washaka ariko ni vyiza ko umwana yirengagiza iryo shavu mugaba kumva ijambo ariko arabwirwa kuko umuvyeyi nawe aba afise experience y'ibintu yabonye n'ivyo yaciyemwo hariho ubona ati jewe nagarukiye kure iyo ntaronka uwumpanura iryo tabi ryagira rinyije agaca abona umwana we niyo nzira afasha murumva ko uwo muvyeyi yaguhanuye handiko nabwira babana ni vyiza kumwumviriza ntibaba babandi bumva umenga yaje ico nshatse nico nyene
burya umwidegemvyo dufise kuri ino si ugira ikimazi iyo ufise akarimbi iyo utanguye kumva umenga nta wumpanura nta wungarura hayo ubugira upfe kuko nta muntu numwe adafise uwumuhanura udahanuwe aheza nabi abari mu makaminuza ico no babwira niki kaminuza zacu washaka si kaminuza gusa systeme d'education ukuntu ivyindero n'ubumenyi bikogwa ntibidutegurira neza ubuzima buturindiriye inyuma y'amashuri uzobibona ukuntu abana bashira umutima ku manota kuruta uko bayashira ku bumenyi umwana kuronka amanota atagaragaza ubumenyi bwiwe ntaco bimubwiye umenga igikomeye nuko aronka ajya amanota azoronke diplome mugabo burya ikintu gifasha societe si diplome n'ubuhinga n'ubumenyi umuntu afise rero nashaka kubahanura mvuga ngo mu vyo bari mu uyu munsi biyumvira iyo bariko baraja ntibabone gusa ujya mwigisha najya amanote niyo diplome bakeneye mugabo babone societe babone igihugu kibarindiriye gifise ibibazo gifise ingorane ingorane ntizitinya diplome murashobora kuza mufise ama diploma yagayaga mwagize iminsi mikuru ko mwarangije amashure muga hariho abarundi ngaha bamaze imyaka n'imyaka mu bukene imvunja ibiki batabona iyo bava niyo baje diplome yawe ntacibabwiye ikintu conyene gifite ico kibabwiye n'umutima uzanye n'ubushobozi ufise bwo gutorera umuti izo ngorane barimo nico gituma ndabatera intege ngo bashira umutima ku bumenyi mbere washaka kurusha uko ubawushira ku manota kuko buryo ushize umutima ku bumenyi naho utoronka iyo diplome ubwo bumenyi waronse buzotuma uba umuntu wikimaze muri societe mugabo kandi nta muntu yashize umutima ku bumenyi ataronse amanota yes ego ni inkurikize yumvikana bica vyiza ego murakoze cyane turashimiye cyane kuri ivyo muje gutanga muri kano kanya sinzi mbere ko turangiza kora akajambo kanyu mumfise kuri ino teme no musi akajambo kanyuma no uvuga nobwira bariko baratwumviriza nuko ubushobozi bwo kuba abarongozi bubarimwo ntihagire umuntu asubira kwemera yuko adashobora kuba umurongozi ubushobozi burakurimo ahubwo bucira inzira ubaka vya bintu navuga bizotuma bwigaragaza umuntu aserva menye ico ushoboye nturindira amahera kora gira ico umariye abantu utarindiriye amahera ivyo vy'amahera bizoza nk'inkurikizi kuko abantu babonye yuko hari ubutunzi bukurimo kandi bakeneye mugabo gumye wiyugaranye ngo ndindiriye akazi nta n'uzomenya n'ico ushoboye bizotuma usanga ari imyaka watakaje niyo mpanuro numva noha abariko baratwumviriza ego murakoze cyane turashimiye cyane kuri bino vyimbo muje gutanga kubijanye n'uburongozi mwavuze ku bavyeyi muravuga abana muravuga abakuze eko umuntu wese yashoye kwimba ko burya hari ikintu Imana yamushizemo gishobora gufasha abandi bantu kandi umukuru mu bwami no gukorera abandi bantu rero murakoze cyane ndizera ko n'ikindi gihe twatumye ko muzo twitaga tubandanye twagura kuri kino teme cyane gose Imana itanze akaryo tugasubira tukaronka akaryo ko guhura tukaganira nditeguriye kubitaba murakoze cyane turanashimiye no wese yeka televiziyo itaje ndizera ko mwataho yuko umuntu wese ahari hose uko ameze kose ashobora kuba umurongozi reka ano majambo abana nyubaka imitima yanyu abafasha kugira ngo hano ku isi umwanya muhafise mube abikimaze nkuko ijambo ry'Imana bakuri Dawidi ngo Dawidi mu gihe ciwe yakoze ivy'Imana ishaka maze arahambya basekuruza ndifuza ko umuntu wese karaba televiziyo itaje mu gihe ciwe yokora ivy'Imana ishaka agafasha abandi bantu akabera inyishu benshi cyane rero murakoze cyane mu gihe bihe byiza aho muri hose God gave me a song I will sing for the rest of my life.